amahoro cyane. Ku kazina twitwa Iradukunda Gimishel, nkaba umwigisha w'abana muri Sunday School, nkaba umwigisha w'abana cyane, ngakora cyane mu bikorane by'abana aribyo twita VBS. Kwigisha ni igikorwa cyane kiryoshe ariko kigoye kandi kubera ko twigisha abana batandukanye. Murabona hano dufite ibirasi bitatu, hari ibirasi by'abana guhera ku myaka 2 gushaka ku myaka novuga nk'umunani, ama no guhera ku myaka 8 gushaka ku myaka 11, ama tugafata dufite ikindi kirasi guhera ku myaka 11 gushaka ku myaka irenga gato 15. Nukuri ku bavyeyi nka jewe namaze ndavyiyumvamo nkumva ko ndumuvyeyi. Kuri jewe ndumva kumengo namaze kuvyara nk'abana nk'ijana, amajana 2. Mbo biranyorohera cyane ariko biragoye cyane kuko tuva nga twarushe, twasanzaye mu mutwe, kuko haraza abana bakakugora, ari abaguca musi y'amaguru, hari abagukora ko hoho uco vyumva nk'umuvyeyi nyene bimeze. Abana baragoye cyane, na niyo mpamvu bisaba umuhamagaro cyane. Siko twebwe bigisha dafise umuhamagaro navyo woshobora ahubwo wocuhunga. Icambere biradufasha cyane kuko biradukingira. Bidukingira iki? Je iyo ngeze mu rugo cyangwa nkagera ahantu mba mu mibereho aho mbaye mu babanyi, keshi birankingira kuko nifashe nabi hariya n'umwana nigisha acabona ko fisi ingeso mbi, naho mba ndiko ndamwigisha nashaka kunahura kuko muco gihe aba yambonye. Biradukingira rero, biradufasha ko aho tubaye tukaba abana beza, tugakora ivyiza niyo tubabonye, kuko twebwe ntushobora kugenda ahantu, kuko ushobora kugenda ahantu ugasanga hari umwana wigishije akagufata nko mu kintu kibi, urumva ko bigoye. Rero biradukingira, biratuma dukizwa gose, biratuma duhinduka gose, kandi biratuma dukunda abana, biratuma dukunda n'imiryango. Hama nagomba mvuge ntandukanye umwana muri quartier n'umwana wo ngamu ku rusengero, baratandukanye cyane. Kuki rero bisigira umwana wo muri quartier n'umwana icamena mbere arabura encadrement, arabura abantu bamuyobora mu bintu vyiza, bakabura abantu bamuhanura, akabura abantu bashaka kumubwira ko iki kintu ari kibi ni ciza canke ni icaha yakoze canke iki. Ariko umwana wo ku rusengero turamwigisha cyane ingene yitwara, tukamwigisha cyane kwirinda ivyaha, tukamwigisha cyane kuba umugwa neza, tukamwigisha cyane ibintu by'amahoro, umunezero, tukamwigisha na cyane kugamburuka ku bavyeyi, kuko abavyeyi ni nk'Imana ya kabiri. Ico nico kintu notanga novuga ku itandukaniro ry'umwana wo mu quartier n'umwana wo ku rusengero. Murabona nka je ndumwigisha, narize VBC, narayize, kandi urabona nsigaye ndumwigisha w'abana. Umva ivyo byose ni ibintu kuri jewe ni nk'umuhamagaro ko ni biri muri jewe, ariko narunguse buri kimwe cyose kuko je nakijijwe cyane kubera VBC, kuko natange kuyiga ntarakizwa, ariko murabona aho ngeze. Nico hama Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Hama amazina yanje nitwa Nishimwe Larissa, nkaba naje muri VBS. Nari naje muri VBS kwiga ijambo ry'Imana. Hama VBS isigura inyigisho z'abana zo mu buruhuko. Nuko twiga ijambo ry'Imana kandi biradufasha cyane aho dutuye, aho tubaye. Biradufasha kubera tuza ngaha ntituba tuje gutakaza umwanya, tuba tuje batubwira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni kiza muri twebwe. Bifasha kuko njewe ubwa mbere nari umuntu mubi, sinubaha, nari umuntu mbesha, ariko aho nziye ngaho kwiga ijambo nukuri ryaramfashije. Ibyo nahora nkora kera ubu ntabyo nkigikora. Hama kuco mvuze ku bana bari mu makartier, abana usanga bafise ingeso mbi, iyo baje nko ngaha muri VBC birabaha kwiyumva amahoro, kandi barabaha n'impanuro. Hama kubyo twita uno munsi bijanye n'ubuzima bw'umuntu acamwo, harimo ubwana, ubuyabaga n'ubukuru.
akarorero ubwana hariho utanguye mu bwana umwana n'umwana muto hari igihe agwana abesha atukana iyo ugiye mu buyabaga uba wifata nk'umuntu akuze kandi uriyumvamo ko ukuze ubukuru nabwo uba uri responsable bimwe by'ubwana ntabyo uba ugikora umurima wo mu mutima ni ibintu ukora byiza ukora ibintu bishimishije ukagamburuka ukumvira ababyeyi ukaza usenga usoma bibiliya ubwira abandi ubutumwa bwiza. Nitwa Best Ange birafasha ni umwigeme ahanini nimba umwigisha ni kubera nabonye abana basa n'abantu batitaweho cyane ababyeyi bakunda kwitaho ahanini ubuzima bwabo abana bakabasigira abandi bantu ntibite kumenya yuko bize neza abantu babigishije bameze gute babiriwe mu biki bizi biki rero maze kuyibona ndavuga nti reka ngira icyo nterereye mu ndero yabo kugira ngo baze bakurire mu ndero runtu mu ndero y'ijambo ry'Imana. Twebwe nk'abigisha icyo dukora tubafata bose nk'abana ni kurya Yesu Kristo yavuze ati mureke abana bato bazahondi ntiyaravye basa neza n'abasa nabi yavuze abana bato bose atanumwe akuyemo. Rero twebwe nk'abigisha dufite umuhamagaro wo gukora twigisha abana dutahura yuko abana bava mu mihingo itandukanye kandi yuko bava mu miryango itandukanye bakwiye bose kuza bakamenya ijambo ry'Imana bakamenya Kristo yabapfiriye ataravye yuko bambaye igisa neza canke igisa nabi tubafata bose nk'abana bana navuga ntibavyawe n'amaraso ya Yesu Kristo. Inahe novuga mu kwiga VBS arizo nyigisho twiga mu buruhuko intahe twoyikuramwo nuko abantu baje bataramenya Yesu Kristo bataha bamumenye bivanye na teme canke icivugo c'uwo mwaka dutaha twamenye tuti Yesu arakora turamenya ko mu mutima wacu hariyo umurima bivanye nyene na teme turahinduka jewe ku ruhande rwanje narakijijwe kandi Yesu nakiriye ntaraba ngo ndi ngaha canke hari Yesu nakiriye ndamugumana aho ndi hose mu byo ndimwo byose haba ku ishure haba ku rusengero haba ahantu hose nosohokera ngumana Yesu wanje nk'akarorero jewe mvanye n'aha hantu nyene nsengera nitwemerewe kwambara amapantaro turabakobwa turabaririmba rero je ku ruhande rwanje nta na hamwe ndayambara cyangwa umuko nyene haba ku ishure haba muhira aho ndi hose nguma ndi wawo ndi nyene sinja ndahinduka hanyuma imbere y'abavyeyi ahubwo abavyeyi nabo ndabashingira iyindi ntahe kubera yuko ivyo nigisha vyampinduye nabo namba hari ico batazi hariho ikindi kintu gishasha baca bamenya bivanye n'ivyo nigishije ku bandi bana nabo nkuko nabivuze kuko mba ntahura urugezo bagezemo kuko nanje naruciyemwo biramfasha kugira ngo ndabasigurire biramfasha kugira ngo ndabigisha bamenye Yesu batamuzi kugira ngo nabo bashishikare guhinduka mu buzima bwabo.